tugenda tubabwira kuri bimwe bimwe mu bintu twokora kugira ngo dushobore gufungura neza n'amagara akaza ameze neza. Twarababwiye ku bifungurwa, hariho ku byamwa, hariho ku cayi. Rero icyo tugenda tubabwira nuko ivyo byose tugenda tubabwira nuko twogenda tubifungura biri kama. Ikintu gifunguye ari kama ni nkuko wofata ikijumbu ugaca ukijya uko nyene kitiriwe kirahingurwa, ugasanga nk'isukari murayizi kwihingurwa mu misigati, byiza ugafata ujya musigati nyene ugaca uwihereza atangorane nimwe. Ico gihe ubu ufunguye ari kama. Ariko mumaze kubona ijya sukari ijya nyene dusanzwe tugurira ku masoko canke ku mabotike, ijya iba yahinguwe. Urumva aho bica bitandukanira n'umusigati iyo sukari ikogwamo. Uno musi twabazaniye igifungurwa rimwe kiraba igifungurwa nyene bakagiteka mu bindi bifungurwa, hanyuma bakagiteka kandi bakagifungura mu masarade batiriwe barateka ngo bagirente, ahubwo bacisha mu tuzi nyene tubijije buke buke bikaba mu masarade n'ibindi. Iyo rero si yindi ni beterave. Beterave rero hano iwacu irahari naho itagwiriye nkuko dusanzwe tubona amatomati canke ibitunguru, ntigwiriye cyane nkabijya. Arico gituma ku isoko uzobona usanga izimvye. Beterave rero mu Kirundi ntiwoshobora kuyimbaza kuko twese tuyita beterave. Iyo beterave rero dusanzwe tuyibona nkuko twabyumvikanye, turayibona cyane ku masoko ibihari. Ari iyo mpamvu no musi tuje kubabwira ivyiza vyayo. Beterave rero muzoyibona usanga umenga imeze gute, umenga ni nk'ibitunguru, hanyuma itarumiza amababi yayo ataruma, araboneka nka kujya kwisereri, ego kujya karoti. Murazi ko karoti nazo nyene zifise amababi naho atabari menshi cyane, ariko beterave cyo kimwe ni karoti byose vyamira mu kuzimu kujya kw'ibitunguru, ego ngira muravyumva. Beterave rero uyiravye naho haba inyuma ku gishishwa usanga isa n'agahama. Rero isa n'agahama niyo utetse mu birayi canke mu bijumbu canke ahariho hose, agasosi kayo uzosanga gasa n'agahama. Rero ni kimwe mu bitegwa usanga iyo uri kuravyihereza biba bisa neza kuko kiba gifise agakurere. Biba bitandukanye n'ikintu ushobora guteka ntigihindure ibara kikaguma cera gutyo nk'ibijumbu, intore, iki bigira ukungene bishobora gusa neza igihe uba wabirunze n'amavuta ugashiramwo n'utundi tuntu uturyosha njya muratuzi. Haba harimo amatomati, haba harimo ibitunguru, haba harimo ivyema, hakaba harimo n'ibindi. Ico gihe urumva beterave yoyo iyo uyitetse nko mu biraya canke mu bijumbu canke mu bindi canke mu biharagi, umenya ko isose yayo iza isa n'agahama kubera beterave isanzwe isa n'agahama. Uno musi rero niyo tuza kuvuga ko niyo twabateguriye ko uno musi. Turabatumirira mwese gutega amatwi kugeza iki kiganiro kirangiye. Bibaye ngombwa uhamagare mugenzi wawe umubwire aze yegere iradiyo turiko twumvikanira ku 104 kuri FM. Menya neza rero kandi ibiciza canke ivyiza vya beterave yuko ishobora kukurinda ingwara zitandukanye. Izo ngwara wumva zigenda zishegesha umubiri. Rero mu byo tugiye guhera ko rimwe bigenda vyandikwa n'abantu, kandi tukabemerera yuko tuzobandanya tubasesangurira duhereye kuri internet. Ibi rero vya mbere tugomba tubabwire vyanditswe n'uwo bita Hashil Mulamira.
ashobora kuba ari mu gihugu cy'u Rwanda. Ego hanyuma bimwe mu byo yagiye aratuganiriza kandi nawe nyene yabikuye ahandi, tugenda tugira ubushakashatsi kugira ngo ubuzima bw'umuntu bugire ikintu kama kaco, kuko twasanze muri ibi bihe turimo hari ibifungurwa vyinshi tutihereza, hakaba n'ivyo twihereza bikatwankiriza. Rero umuntu mu gihe yikunda kandi agakunda n'umuryango wiwe, byasaba rero yuko ashobora gufungura ibintu bituma amara igihe kininiya atagwaye, kuko umuntu agwaye akagenda mu bitaro, menya yuko igihe cyose bamurihira amahera y'imiti bamwandikira imisi yose, kumugemurira imisi yose, uwumugwaza ico gihe yategezwa kuba ariko arakora ikindi kintu. Ariko iyo umuntu agwaye akaja mu bitaro canke akagwarira muhira, bigasaba yuko hariho umuntu nukuvuga amucunga, amugwaza, biba biboneka yuko nyene kugwara atakaje umwanya na nyene kugwaza nyene atakaje akazi yariko, kandi amahera ariko agenda ari menshi, amwe akaja mu mafarumasi ayandi kwa muganga. Byasaba rero yuko ibintu byankiriza amagara y'umuntu twovyirengagiza, ahubwo tukaza turababwira be n'ibinyene bigenda bibaha ikintu kidasanzwe. Beterave rero ni gihingwa, murumva n'ikintu kirimwa ico kimeze neza ku ntungamubiri zitandukanye. Izi rero zifashishwa mu gukumira indwara murabizi ko umubiri w'umuntu n'akantu kari no kubwira gute umuntu n'umuntu nyene, ariko umubiri w'umuntu usanga ufatirwa n'ibibazo byinshi. Ibiza byose biza bifata umuntu muri iki gihe, murazi ibiza biba ari byinshi. Rero nibiza bimwe biza bivuye ku gufungura ukuntu, kugufungura nabi canke kubifungura uvyitako canke kubifungura utabizi, biba ari bibazo. Rero beterave nimwe rero yifashishwa mu gukumira za ngwara, mu gukumira ni nko gukingira. Iyo bazanye vaccine canke kujya bavuga ngo ni urucanco, ruba rugomba gukumira ico kintu kiba kije kubangamira amagara y'abantu. Rero beterave nimwe mu biza gukumira ingwara yo gufashe mu mwaka uza canke mu mezi azokurikira, bigatuma irema ibitari bike mu mubiri wawe, bigatuma iheza ya ngwara ikaza igasanga umubiri wawe uripanze mu byunyunyu, mu eka byose ugasanga umubiri uripanze, iyo ngwara ntishobore kwinjira. Rero izi beterave zirafise ubushobozi bwo kurinda indwara zo mu mubiri, harimo n'indwara z'ubumuga bwo kutabona. Rero burya ubumuga bw'umuntu butangura umuntu akiri muto. Muzogende murabe abana batarakwiza imyaka 10 canke 15. Abenshi muri iki gihe bagenda bambara marinette, amarori. Ariko urumva ko beterave iza ikatangura kuza irakinga cyane ingwara z'ubumuga bwo kutabona. Hari izifata abantu bageze mu zabukuru n'izifata abantu bakiri bato. Ivyo rero gufata abantu bakiri bato uca wumva yuko hariho ibintu bimwe batagiye barafungura. Ego haba hariho ubukene, ariko umwana twari dukwiye kuza turegeranya uburyo kugira ngo dushobore kuza duhereza umwana amaelema canke bimwe mu bitunga umubiri wiwe bituma azokomera kandi akamara n'ikiringo kirekire, no kuvuga akaramba. Beterave rero ni izina ry'igifaransa. Twababwiye ko mu Kirundi ntidushobora kurironka, ni beterave nyene uko nyene, ariko mu Gifaransa ni beterave. Hanyuma mu Congereza naho bayita beets canke beetroot. Rero beterave rero ikaba ikunda gukoreshwa n'igitsina gore nkuko uvyumva, ariko ikaba igenewe buri wese, ntabwo ari igitsina gore gusa, igenewe buri wese, kandi buri wese iramufasha kubaho ubuzima buzira umuze, ubuzima buzira twatugwara twose ugenda wumva ngo ujya muntu ngo agendana, uretse za ngwara z'akarandaranda zimwe igufashe rimwe bihejeje, bimwe bya sida n'ibindi,
kanseri ziraza utigeze uzamana, izi za zindi zifatira mu mihogo sinizite, ni indwara ugenda wandura, ni indwara zigenda ziza utigeze uzifise. Aricyo gituma bakubwira ko beterave iza ikagukingira za ndwara z'akaranda, bigatuma umuntu akomera cyane. Zimwe rero mu ntungamubiri ziboneka muri beterave ni nyinshi cyane, hariho nizo batavuga, ariko hari iyo bita iron canke fer, hakaba iyindi bita umuringa, mu gifaransa ni cuivre, hakaba harimo vitamine C, hakaba harimo vitamine A, hakaba harimo vitamine B, hakaba harimo potassium ni cyunyunyu, hakaba harimo manganese iki ni cyunyunyu, hakaba harimo n'amafibre, hakaba harimo vitamine ya B9, hakaba harimo n'izindi nyinshi tutirirwa turabadondagurira hano. Murumva yuko beterave ushobora gusanga hariho umuntu atarayirya, mugabo je ndamaze kuyirya kandi kenshi. Ikibazo duhura naco nuko duhera hari igihe tuba ari dukeya, mugabo utwaye ibihumbi 5 mu isoko urashobora kuronka beterave nka 4 canke 5 canke 6, bivana n'igihe uwuzanze aba yaziranguye nawe nyene ahantu hazimbutse, canke akaba yasanze bariko bazamura ku mirima. Rero biraheza bikazimbuka mu cera cyavyo, kandi umenye ko beterave zirimwa igihe cyose, nka kujya kw'ibitunguru, nka kujya kw'intore, nka kujya kw'amashu. Ufa kuba aho hantu washobora kuhavomera kandi ukahatabira neza. Rero beterave irimwa kujya kw'ibitunguru by'ubwoko bwose, canke kujya kw'ibirayi, canke kujya kw'ibigori. Murazi ko ibigori no mu ci bihaba, bivana naho buri kurabirima ingene hipanze hameze neza. Na beterave nuko nyene, aho utera ibitunguru canke ugatera karote, na beterave ntuze uyibagirwe. Beterave uretse kuba ikungahaye muri ivyo byose rero ku ntungamubiri, kandi wokoresha mu buzima bwa buri munsi, irimo intungamubiri nyinshi wokoresha buri munsi, ikabivamwo n'umutobe mwiza. Uwo mutobe naje sindawunwa, ariko urabaho umutobe, kandi uwo mutobe naho wo ushusha bishobora kuba nk'icyayi. Iyo uriko urawugiranya mutobe uroza neza, ntihagire ubudorofiya bujako, hanyuma ugaca ujana muri ka kuma kakandi bashira ku muyaga nkuba gasya, canke kakandi gakora imitobe, ugakora hagaca havamwo ji kandi imeze neza. Ji isosa, nta n'isukari wiriga urashiramwo, upfa kuyimenyera gusa, kuko buri gitegwa cyose kiba gifise gu canke akanovera kaco. Ni nka kurya umuntu akubwira ati jewe kunywa amata y'ifyufyu canke amata y'ikivuguto, hariho n'utayanwa, mugabo hariho n'uvuga ati jewe amata y'ifyufyu sinshobora kuyanwa, canke nkunda amata y'ikivuguto. Rero niyi beterave rimwe ukitangura, nkaje nkitangura byarangora cyane kugira ngo ndayimenyere, ariko umenye ko isosa. Hariho umuntu ibintu bisosagira cyane atavyerekwa, abanza kumenyereza. Niyo mpamvu rero beterave nagomba ndabamenyeshe ko isosa. Utaramenyera ibintu bisosa cyane nkajya amaji asosa, byo kugora kuyimenyera, mugabo uraheza ukabimenyera bukebuke, kuko ntibishe, ntirura, ntigirane, ahubwo irasosa. Iki rero gihingwa kikaba cifashishwa na benshi, harimwo mu mahoteli. Muramaze kubibona yuko haba hari amaji atandukanye, amaji n'inanasi, ki wewe uragira komande hanyuma bagaca bayiguhereza. Usanga mu mahoteli canke mu maresitora canke mu miryango barateka. Benshi rero bakaba bakora umutobe wayo bakawuvanga n'inanasi, hakavamwo kandi n'umutobe uryoshe urenze kabisa, usa neza, wazimanira ahantu hose umuntu igihe cyose, haba mu ijoro canke ku murango. Ego imiryango rero myinshi nisobanukirwe. Hanyuma
imiryango nayo yindi imaze gusobanukirwa n'ivyo n'akamaro ka beterave ku mafunguro yabo ntiyigera ahara buri munsi, ntabwo bayibura ko kweri, ndetse bahagaritse kugaburira abana babo, barahagaritse kugaburira abana babo isukari ikomoka mu nganda. Iyo sukari iraheza bayisimbuza uwo mutobe wa beterave kuko ugira akamaro kadasanzwe. Baraheza bakanawukoresha kuko n'uwo mwimerere cyane, uwo mwimerere wayo wa beterave nta n'ikibazo utera ku mubiri w'umuntu, ahubwo uzana cya kindi tukubwira amafuresheri. Iyo umuntu amerewe neza mwe mu muraba hehe, rimwe iyo umuntu amerewe neza bamuraba ku mishatsi, n'igihe imishatsi atayitekanta. Icyo gihe bakubwira ngo ujya muntu afise iminatirelle à 100%, ugasanga imishatsi yiwe irirabura neza, n'imishatsi yiyoga n'isabuni yiwe hanyuma agasokoza agaca yigira, nta kubenja nta kugira n'imishatsi wohora uraraba. Igikurikira uca ubona yuko mu maso burya uramaze kubona umuntu atarushe. Kuba umuntu arushe, iyo umuravye mu maso urabona ko umenga aragirane, usanga umenga ari magoyagi ukuntu. Ivyo bihera mu maso, ugasanga umuntu agira iminkanyari, ugasanga umuntu ariko arakuraba umenga ntameze neza, yatambuka ukamenga arahenuka. Ariko umuntu ameze neza uzasanga mu maso niyo atazoba arabirakuya, niyo atazoba ariko arabirakuya, urabona ko afise urukoba rwiza, wamuraba ku kuboko, wamuraba ku maguru, ukavuga ati uno muntu n'imiburiburi arafise amaraso ameze neza kandi menshi. Ariko yundi uzosanga mu maso umenga ararushe, afise imishatsi umenga irabenje, afise indoro canke indabo itameze neza, wamuramutsa ukamufata ku kuboko canke mu kiganza ukamenga yarumye. Ariko uyundi muntu ameze neza umuramukije mu kiganza, wohora uramuramutsa canke wohora uramuraba canke wohora uravuga uti ujya muntu ni naturere. Umuntu naturere rero igihe aza yihereza beterave, ico gihe acaba naturel, kuko muri beterave turakomeza tubabwira, tuza gusanga muri iki kiganiro cacu twanababwiye ingene beterave yongereza amaraso umuntu, hanyuma ikongerereza mu maraso ca kindi bita globule rouge. Hariyo globule blanc, hakaba globule rouge, hakaba plasma mu maraso. Ivyo rero nivyo mu Gifaransa ntidushobora kukibabwira mu Kirundi. Globule ni tutya tuntu badusanga mu maraso, nitwe duheza tukagira umuntu, hakavamwo n'abasirikare b'umubiri, byose biba biri mu maraso, byose biva muri ivyo. Rero dukomeje kubabwira, twababwiye ko ibi byose isukari ikoreshwa muri beterave bari umwimerere idatera ikibazo umubiri w'umuntu. Bamwe rero bayibona isa n'amaraso. Ego beterave wagomba ukayiteka mu bintu canke ugakora umutobe uzosanga usa n'amaraso nyine, kurya amaraso ameze. Ariyo mpamvu bavuga yuko beterave izana amaraso. Rimwe bakubwira ko ibintu bigenda nk'ibinyobwa bigenda bisa n'agahama, aho harimwo furusana irahinguye, harimwo mirinda irahinguye. Ariko beterave uyiriye ivuye mu murima ntibihinguye. Muca mwumva aho biba bitandukaniye. Mu bintu bizana amaraso cyane, beterave uca usanga isumba mwebwe ivyo mwibaza bya mirinda canke ivyo bya furusana. Bamwe rero babona isa n'amaraso, bakiyumvira ko ibiyigize birimo intungamubiri, kandi bikaba bikenewe n'abantu bagira ibibazo byo kubura amaraso gusa. Ariko igira n'uruhare mu kugera
mu kugera amaraso, gushira amaraso ku rugero. Hanyuma gushira amaraso ku rugero ni ukuvuga ngo beterave iraheza ikaza igashira amaraso ku rugero umubiri uba ukwiye ku buryo yakoreshwa na buri wese ayo marasore. Hariyo icitwa beta carotene. Iyi beta carotene ikaba iboneka muri vitamine C, kandi vitamine C nayo nyene tukaba twayibonye muri beterave. Ikaba ifasha byihuse mu kurwanya indwara z'amaso zishobora kuganisha ku buhumyi. Abantu rero bageze mu zabukuru bakaba basabwa kuyikoresha kenshi, kuko mu masaziro yabo bakunze kugira ubumuga bwo kutabona canke ntibarabe neza. Vyiza rero iyi beta carotene dusanga muri vitamine C. Iyi vitamine C nayo tukaba tuyisanga muri beterave. Byo dufasha yuko beterave utanguye kuyiha umwana mutoya akazokura ayirya, biroroshe kuzobona umuntu azorinda saza abona nta marori yambaye. Rero muca mwumva yuko buri gihe tuba dukeneye kubibabwira kugira ngo turabe yuko vyogwizwa. Beterave rero ku bantu bariko baranyumva mwese muraba ingene beterave ishobora kugwizwa, mukarondera imbuto zayo kujya mu Kayanza canke mu Cibitoke ca Rugombo canke Bubanza barima ibindi bagacanga na beterave, kuko ibaye caneho ku isoko iraheza ikazimbuka abantu bakayihereza ku bwishi. Kandi beterave twagomba tubabwire yuko yimbuka. Beterave irimbugwa kandi ikabikwa kujya kw'ibitunguru, kuko ntishoka yuma, oya imeze nka bijya bindi bitunguru. Muga vyiza beterave nka kujya kw'ikaroti. Muramaze kubona yuko ikaroti ku mabarabara iyo bariko barazanda usanga zaranyankabiranye. Twagomba tubamenyeshe yuko karoti zanyankabiranye burya amaherema amwe aba yasa n'ayatakirimwo. Mugabo karoti nshasha abantu bazi ko banda ivyamwa baba bakwiye kubirinda izuba, kuko izuba riragenda rikabikuramwo ya maherema yose yari meza, hanyuma bigasigara ari ibintu bito muri ibyo bindi, yaba imihwi, yaba amavoka, yaba ayo mabeterave nyene, yaba amakaroti, yaba imicungwe. Muramaze kubona imyembe baramaze kuyumisha igatindika nyankabirana. Irya uburiye icamwa ariko nta bintu vyinshi uburiye. Vyiza nuko abantu bagurisha canke badandaza ivyamwa bogenda babikorera akantu kabirinda izuba. Vyiza rero umuntu yarakwiye kuzarabyihereza igihe bicamugwa. Nivyo biba ari vyiza kuko biba ari ibintu bitoroshe. Ni nkuko wo kwakira umuhi. Muramaze kubona imihwi yahiye cane imaze iminsi, urasanga urukoba rwayo rwirabura, kandi urukoba rw'umuhwi wari normale rwari rwasa na jaune, murabizi. Ariko inyuma y'iminsi 3 canke 2 umuhwi uhiye, ugaca usanga urukoba rwayo rwamaze kwirabura. Kirya gihe cumenya yuko umuhwi ntaco bukimaze cane, ariko umuhwi mushasha nurya nyene ugifise urukoba rumeze neza. Na beterave nshasha ibigifise urukoba rwiza. Menya nka ntuze nk'ikaroti. Ikaroti imaze iminsi igenda ihura n'izuba, usanga yanyankabiranye. Uriko urayihekenya, murazi ko ikaroti bazihekenya, uca wumva yuko itakinasosa. None ko karoti isanzwe isosa, wumva itagisosa bwa buryohe ntibuba bwagiye. None wumva hari ico wowe bikimaze.
niyo mpamvu rero kubifungura cyo kimwe n'izi za beterave nayo nyene iri mu bintu barinda izuba cyane iyo babyanze, kuko hariho amayema amwe aca zaragenda, utuntu tugize ikaroti turagenda natwo, n'imicungwe turagenda, ibi by'inanasi, inanasi yo y'ikibora, inanasi yo ntirigwa irihangana ngo inyankabiranye, yoyo ikibora. Rero uko iminsi itera igenda yiyongera, umubare w'abantu bagwara amaso ugenda wiyongera, bitewe n'iki? Bitewe no gukoresha mudasobwa canke amatelefone yabo ikiringo kirekire. Rero abakora ivyo canke abakora akazi kazira izuba n'ibindi, canke abakora ibintu biri imbere y'ibintu biba birimo itara rinini, ico gihe bakabikora umwanya muniniya, ico gihe urumva yuko benshi baca bagwara ico gihe benshi baca bagwara amaso. Rero kuri ibi vyerekeranye n'amaso, sinzi ko murabona, kenshi tugenda tubibona mu mafilme, abandi tukavyibonera. Hariho ivyo nabonye muri Kenya, hariho ivyo nabonye ahandi hantu. Twebwe rero mu Burundi turi special, iyo umuntu ari mu nzu yiwe abona yuko yozana cya gitara kinini kimwe kibonesha nyene n'amaso kameneka. Mugabo abandi amatara kenshi barayubakira mu kantu, hanyuma bobo umuco w'amaso, umuco ugashikira amaso yabo, umuco w'itara utari direct. Nukuvuga nimba itara ryabo riri ku ruhome, bagaca bagira akantu kiyera, itara rikabanza kurasira ku ruhome canke ikarasira ahandi hantu, bagasiga irangi rero risa nkuko bashaka yuko bobonesha aho hantu. Itara rikabanza rikarasira aho hantu, hanyuma wewe ugashikirwa n'umuco usanzwe. Ikindi nk'abajya abana biga, hariho itara rigenewe yuko umwana yiga, barishira ku meza, kandi iryo tara ntirimurasira mu jisho, ahubwo iryo tara rirasira ku rupapuro aba ariko arigirako gusa. Mu Burundi rero twasanze abantu benshi amatara yabo ahubwo bagira na maniniya kugira ngo aboneshe, womenya ntibahabona. Rero kujya kuntu amaso agenda arasira mu jisho ryawe buri munsi, ijisho ryawe rigenda rifa. Niyo mpamvu uzobona amaso agenda yataka abana, kwa kungene nkunze kubibona ku bavyeyi ariho bacibaruka abana babo, begaca bisaba yuko itara ni itara ridakingiye, nta kintu uba warikingirije, umuco uza wose kandi urasira mu jisho ry'umwana, akazorinda kura abona uwo muco. Ariyo mpamvu inyuma y'imyaka 5, 6, 7, 8 uzosanga umwana asabwa kwambara amarori. Aho rero yiga mu wa mbere primaire, azogera aho aheza kaminuza bamuhinduriye amarori nk'incuro 5. Rero abantu bari bakwiye kumenyera uku gukoresha amatara atanga umuco. Nimba umuco w'amatara yabo urasira ku ruhome, bagashikirwa n'umuco mukeyi utabarasira mu maso. Rero ibi byose bizana imico iturasira mu maso, nka telefone. Urazi yuko telefone iyo wowe nyene utiyumviriye ngo telefone mwijoro uyigabanye umuco, urya muco wose ikwereka ku murango. Urazi udashizemwo umuco yuko utoshobora no kuyibona, mugabo mwijoro byasaba yuko ugabanya umuco ugahura n'ingene ushobora kuyibona. Atari uko umwana wawe, kandi urazi umwana benshi ntibamurinda telefone, acarira, bigasaba yuko utabimumenyereje ntibikunda yuko umurinda telefone. Ugaca usanga ibyo byose abyamamwo, ari kwiga umuco wamufashe telefone, umuco wamufashe imashini, urumva akongera akaja kuryama amatara akaguma yaka. Ukumva abavyeyi bakubwira yuko ngo umwana, ngo abana banje ngo amatara ataka, ngo baguma barira gute? Ni wewe uba warabibamenyereje. Rero urumva umuco uno muco rero ugenda wankiriza abantu. Murabona yuko mu Burundi abantu bambara amarori ari benshi.
umuti ubona bigabanya mwawumvise ko ari beterave, genda muyigire umutobe canke muze murayishira mu bifungurwa vyanyu. Beterave bayiteka bayishira mu bifungurwa nka kurya ushiramwo ikaroti, ni kurya nyene. Wagomba ugateka mu muceri, wagomba ugateka mu biharage, wagomba ugacanga mu biraya. Bena bijya bifungurwa bisha n'ingoga, beterave kubera yo yirateba sinka kurya kw'ibiraya. Vyasaba rero yuko uyiteka kare hanyuma igashana navyo wabanje kwishirako. Rero beterave bajya kwishi kweri. Abo bantu rero bakunze kurwara indwara zifata amaso, rero byari bikwiye ko bakoresha beterave, bikabafasha ko boroherwa igihe bamaze gufatwa n'izo ndwara, canke bakayikoresha mu kwirinda. Twagiye turababwira ingene abantu bo kwirinda iyi mico igenda ipika cyane. Gupika no kurasa cyane mu maso bigatuma umuntu agenda amaso yiwe yankirika bukebuke. Rero isukari iboneka twababwiye ko ifise ubushobozi, isukari iboneka muri beterave twababwiye ko ifise ubushobozi bwo gutanga inguvu zihagije mu mubiri w'umuntu, ndetse ikarinda abantu n'indwara zo gususumira ku bantu cyane cyane bakuze. Ku bantu badakuze kenshi hariho abababwira yuko ngo bateruye abishwa, uteruye umwishwa ngo utamuhaye amahera ngo urasusumira, ngo uzosusumira, ariko kenshi uzosanga ari indwara. Ku bantu bakiri bato ni indwara, adashobora gusuka amazi nko mu kabido, ashobora gususumira bikamurenga. Abo ziba ari indwara mu gihe bakiri bato. Mugabo iyo bakuze naho hari igihe bizanwa n'ubusaza. Mugabo kenshi urumva yuko rimwe bibarinda gususumira. Iyi beterave rero irakuzanira ikakurinda gususumira. Iyi sukari kandi ikomeza umubiri ku buryo umubiri umunyantege nke akoresha. Umunyantege nke no kuvuga umuntu akunda kurwara, atamara igihe atagwaye, urakomera ntufatwe n'izindi ndwara, kandi ugakomera ntufatwe n'indwara vyoroshe nk'uko byahora bimeze. Beterave rero iri mu bikinga. Rero hakaba n'ugwaruka canke n'abandi bakunda kuba bakora imyitozo ngororamubiri. Murabizi imyitozo ngororamubiri uvuye kwitoza mu byerekeranye no kwiruka, gukina amasiporo, utakaza iyashu canke utakaza byinshi mu mubiri kubera urabira iyashu cyane. Harakoreshwa isukari ikomoka mu bimera kuko ubuzima buba buri mu maboko meza yawe. Byasaba rero yuko wagize siporo ucujya na beterave mu bifungurwa byanyu. Ikigo cyitwa National Institute of Health ivuga ko iyi sukari iboneka muri beterave nubwo iri ari ingenzi, hari na bamwe batemerewe no kuyikoresha. Abo nabo nibo tugomba kubabwira, abagwayi ba diabete. Abo beterave ntibayikoreshe. Hanyuma abagwaye amafigo ntibayikoreshe. Abagwaye mu ruhago hamwe bavuga mu kiziba c'inda nabo ntibayikoreshe, kuko umurwayi arwaye diabete murabizi ko hari igihe aba afise isukari yarenze, none ushizemo yindi sukari itangwa na beterave bica bigorana. Iyo sukari nyinshi rero ibiri mu mubiri y'umurwayi wa diabete ntiyategeza guhura niyo yindi sukari ya beterave, bica biba byinshi mu mubiri, bica binanirana. Rero iyo sukari ya beterave ntabwo yemerewe gukoreshwa n'abantu bagwaye izo ndwara. Twababwiye diabete, n'abagwaye amafigo, n'abagwaye mu ruhago. Uretse kuba uyu mutobe uryoha, benshi bawukorana n'izindi mbuto ukaryoha cyane kurusha. Iki kiribwa cha beterave ntabwo kivamwo umutobe gusa, ahubwo gikoreshwa no ku mboga. Ku bantu bagira ikibazo cyo kubura amaraso,
beterave ikoreshejwe neza, iyo ikoreshejwe neza irakurinda kongera gukoresha ibinini vya hato na hato, bityo ukagira amaraso ahagije. Beterave ni igihingwa cyoroha guhinga, twababwiye yuko kirimwa cyo kimwe n'ibitunguru, kandi ibitunguru mu Burundi canke no mu Rwanda canke n'ahandi birahari, birarimwa, bashiramwo beterave. Rero ni ibintu bidasaba ubutaka burebure bunini. No muri ka karima k'igikoni barababwiye ko dutegereza kugira akarima k'igikoni, mwebwe mufise impangu zanyu, yuko mwogerageza, ndetse n'abatuye mu yindi miji rero baregeranya ubutaka bakaba barayihinga mu mezi atarenze 3. Beterave rero ntigoye kurima, murumva yuko uyibaditse mu mezi 3 urabatura, iba yakuze kandi ugaca uyisarurira byoroshe. Amababi ya beterave asa neza bagenzi. Igihe beterave ukiyamura ukisoroma mu murima, urashobora kwakira amababi yawo ukayateka nka kurya bateka irengarenga, ukihereza ukayagira neza, none ukanayacagagura kurya bacagagura imisoma, hanyuma ukayihereza. Amababi rero benshi barajugunya bakayata, nayo aratekwa kandi mu mboga nka kurya bagira imikubi, akaribwa kandi akaba kungahaye muri vitamine C. Abahinga rero mu buzima, mu by'ubuzima badusaba kurya ibimera nk'imiti, aho kuzobikenera twagwaye dukwiye kubirya tugikomeye. Byasaba rero yuko umuti tutorindira yuko utuvura twamaze kugwara, bakubwiye umuti wo gufungura. Burya ibi bintu batubwire ko biba birimo umuti, iyo tubifunguye mu bifungurwa byacu turanahaga, ariko imiti yo kwa muganga bayitwandikira tukamira ibinini ntiduhage. Byari vyiza rero yuko ibi byose bagenda bakora muri no miti twaduke kuza twihereza buri kimwe batarabitwandikira, kuko bamaze kubitwandikira tubiriha amahera menshi. Urazi yuko ushobora kugenda kwipimisha muri scanner bakwandikirira 480. Scanner yonyene ni kuraba aho ingwara yawe igeze gusa, nta n'umuti baba baraguhereza. Mugabo bakubwira bati ku kwezi fata ivyo 480 ugira uwo mushinga, bavuga ni projet yo kujya neza, ntubikore ugacurindira kurinda kugwara. Kandi docteur akubwiye ati genda muri scanner, nimba wikunda genda muri scanner, ukagenda ukamuzanira inyishu, hanyuma akaraba nimba bizosabwa yuko uzosubirayo, aca kubwira ngo genda muri pharmacy ngugura umuti, nimba ari umutima, nimba ari amahaha, genda ugura no muti, uzomara ku kwezi, ku itariki nkiyi uzocugaruka, kandi usubiyeyo usubizayo ayandi 480, usubizayo ibindi 480. Nukuvuga mu kwezi kutarenga kumwe mu minsi 30. Dufate kuno munsi turi tariki 13, uzosubirayo izindi tariki 13 ujanye ibindi 480, bica biba ibihumbi hafi 920. Muca mwumva rero yuko canke 960. Muca mwumva rero yuko abantu twari dukwiye kwicarira ikibazo cyo gufungura neza mu gihe docteur ataratwandikira ibi bipimo n'iyi miti tuca dufata ubuzima bwacu bwose. Ugwaye umutima, ugwaye hypertension, ugwaye sinusite, ugwaye ibintu by'amanjine bidahera, ugwaye sida, ugwaye n'ibindi byose. Kandi byose rero igihe hageze birahamagarana ukamenga n'isi yose. Nukuvuga ku kwezi ugasanga urasohoye nk'imiliyoni 3, 2.5, 5. Mugabo
uri kurasuma nta miliyoni uretse ngira mu kibosi ahandi usanga basuma kuri alimentation, kuko muri alimentation ntivyoroha. Burya usumira mu isoko n'usumira muri alimentation nta muntu asanzwe yoza gusumira muri alimentation. Abo barashobora gukoresha miliyoni 3 4 5. Mugabo je ndakubwira abantu basanzwe nta n'ibihumbi 600 canke 700 bokoresha, ariko bakubwiye ngo genda wipimisha ushobora kuyakoresha umunsi umwe. Nivyo vyari vyiza rero yuko hako wosohora amahera uja kwipimisha umunsi umwe ukabura yari amahera wori ukwezi kose. Genda ugure buri kantu, ugura ka beterave, ugure vya bindi twagenda tukubwira byose, ugure papayi, ugure agacungwe, ugenda wihereza gahi buri gihe. Uhejeje nimba ari imisi 2 mu ndwi canke 3 canke 4 ugende wakira akadimu, hanyuma ushira ku bifungurwa vyawe nyene kugira ngo iyo ndimu igende iragira utuntu nyene duto. Mu gihe ugiye urabikurikiza kimwe ugenda uragiha akamaro kaco, uzosanga izi ngwara zimwe zigenda zitwurira. Bazita ingwara z'ivyuririzi nyene, ikintu kigutungura uno munsi ukagira stress, waginda kwa muganga ngo umutima waragufashe ngo ibipimo byaraduze. Ibi byose biri mu bintu dushobora kwirinda mu gufungura neza. Umuntu cyambere mu kwirinda ikintu afungura neza, ikindi cya kabiri agasinzira neza, ikindi cya gatatu akibeshaho neza, akifata neza. Ikindi gituma umuntu abaho neza ategura kazoza. Muca muvyumva rero yuko ni beterave irimo. Isalade rero wokora muri ivyo ni vyiza ko wongera ko na beterave muri masalade ugenda urakora, wokongera kumwo na beterave kugira ngo ubone zimwe mu ntungamubiri ziba zifise kandi zigaragare neza. Gusiga beterave rero ku ruhu cyane mu maso, ku maboko, kugirane bikangura ubwonko cyane mu mutwe. Bibaye ngombwa hariho abantu bimosha igipara. Kwimosha igipara burya n'abagore barimosha igipara bivanye nuko baba bagomba bivuze ingwara, hacamara imisi atenze umutwe. Rero gusiga beterave ku ruhu bikabura canke bikangura ubwonko, bikazibura kandi n'utwenge ducamwo imyanda. Barababwiye yuko umubiri w'umuntu burya ugenda ugizwe n'udutoboro. Cyane ku bagabo muramaze kubona ahantu hagenda hamera utwoya harimwo n'ubwanwa, hajya hose uzobona utuntu menga hameze utuntu tw'utwoya tw'udushatsi hajya hose, uzobibona iyo wabizi yashu itanguye kubira yuko utuzi tugenda dusokoroka hajya ahantu. Biboneka yuko umubiri uhema, ntabwo uhemera mu myanya y'ihemero gusa, ushobora guhemera no mu mubiri wawe ku rukoba. Rero iyo wakiriye beterave ukagenda ukayirapa, ikirape cya kindi barapisha intuze canke cya kindi bagirisha potage bacomeka ku muyaga nkuba, ukagira ibintu by'ibivurugu kuntu, ugaca wakira uburoso bwa bundi bisigisha, ugaca usiga umubiri wawe ukabimaza ko umwanya. Biratuma cyane iyo ari mu mutwe ubwonko bwawe bugira reaction rimwe imitsi kazibuka, utwenge ducamwe imyanda natwo tukazibuka, ndetse n'uruhu rugaheza rugasa neza. Muca mwumva rero ko beterave ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Rero umuryango wawe ukwiye kugira akarima k'igikoni nk'uko nagenda bikubwira. Hariho beterave ku bw'ahazoza, ukarima beterave ku bw'ahazoza hawe heza. Gaburira rero abana bawe beterave, bazoca kubiri n'indwara zifata mu buhumekero. Kwa kungene umuntu agwara sinizite canke akagwara angina canke akagwara ibi byose bigenda bizibira umubiri w'umuntu, biratuma bigabanuka muri rusangi. Rero ni byiza kuraba ibyiza bya beterave n'akamaro ifitiye umubiri w'umuntu. Aheshi numva namaze kubibabwira
twagiye turabibabwira yuko beterave ari igihingwa kiri mu bwoko bw'ibinyabijumbu canke ubwoko bw'ibinyakuzimu nk'ibirayi n'ibijumbu. Murabizi ko vyamira mu kuzimu. Rero hakabaho n'amoko atatu ya beterave. Aya niyo twari twibagiye kubabwira. Burya beterave ivamwo isukari, hariho beterave ivamwo isukari. Beterave ikoreshwa nk'ubwatsi bw'amatungo y'inka, impene, intama. Hakaba n'ivamwo isukari arico bayihingira, bayirimira. Gusa hakabaho na beterave ihingirwa kuribwa n'abantu. Beterave rero iribwa n'abantu nizi dusanga ku isoko, na beterave ihingurwa mu isukari, na beterave y'ibitungwa. Iri gutatu ku isi. Rero beterave irinda kanseri, ni rero iribwa n'abantu, ikaba ifasha amaso kuraba neza, twabivuze aho hejuru, ifasha umutima gukora neza, ndetse igafasha n'imitsi. Ivyo rero no kubifata. Beterave rero ikaba igenewe kuribwa n'abantu, iba ari umutuku. Muca mwumva rero ko beterave rero zose zidasa n'agahama, ariko igenewe kuribwa n'abantu iratukura. Beterave rero iribwa mu buryo butandukanye. Uyikozemo umutobe uragenda, canke ukayiteka mu bifungurwa ukagenda, uyikozemo salade uragenda, ndetse n'ibibabi vyayo bikaribwa nk'imboga, bakabiteka nk'uko bateka imboga za epinari canke bagateka n'ibindi. Kuki ari ngombwa kurya canke kunywa beterave? Iki kibazo nawe wokimbaza. Kuki ari ngombwa kurya canke kunywa beterave? Beterave ni inkomoko y'intungamubiri zikungahaye. Twababwiye ko harimo calcium, hakabamwo fer, hakabamwo magnesium, hakabamwo manganese, hakabamwo phosphore, hakabamwo sodium, hakabamwo zinc, hakabamwo cuivre, hakabamwo selenium. Izi rero ni intungamubiri dusanga muri beterave. Umutobe wa beterave habamwo ico bita monoxide d'azote, ikaba ifasha imitsi kwinjiza umwuka mwiza mu mubiri ariyo oxygene. Rero mu gihe umuntu akora sport canke akora iyindi myitozo nko gutwara ibintu biremera canke ibiki bituma abira yashu, beterave kabifasha amaso kuraba neza. Twabibabwiye aha hejuru. Ibibabi vya beterave iyo biteguwe ku buryo bw'imboga ukabiteka, turabisubiramwo nk'uko bateka dodo canke epinare, canke hakaba harimo na carotenoide z'ingenzi ku maso y'umuntu, kuko mu gihe amaso ahuye n'urumuri rw'ubururu rwera, carotenoide zihita zirinda amaso kwangirika. Iyo amaso y'uruyoya canke umuntu akiri muto canke umuntu akuze amurikiwe n'ikintu, yaba telefone canke ikindi kintu, ukabona imbone ziwe canke amaso yiwe agabanuye ko yareba, ucumenya ko ico kintu cyamaze kubangamira amaso yawe. Rero mu gihe ufungura beterave, ico gihe amaso arakunda gukingirwa cyane, ntushikirwe na zirya ngwara zituma abantu bagenda bambara amarori canke bagafatwa n'iyo ngwara y'uruhumyi, cyane cyane ikunda gufata abantu bagize mu zabukuru. Beterave ifasha ugungano ngogozi. Kugogora ni uko kugira kugubwa. Mu Kirundi tuvuga kugubwa canke kugogora. Kimwe n'izindi mboga zose, beterave nayo ikaba yiganjemo ya mafibre dukunda kuvuga. Si jambere wumvise fibre, zikaba zituma imyanda ifasha gusohoka mu mubiri ku buryo bworoshe cyane. Hehe n'ubugwayi bwa constipation. Constipation ni cyagihe ushobora gufungura ibintu wagenda ku mwanda mutoya bikanka yuko uja kwituma ngo bisohoke. Rero urya beterave kugira constipation kuko ingene ugenda ugumigwa ntibikunda, ahubwo beterave igenda ikongerereza. Beterave ikaba ifise umumaro wo gukura uburozi mu mubiri, nka kungene twavuga indimu. Ejo hahise twaravuze indimu.
rero na beterave birimwo ariko indimu twarababwiye iyo uriye nyinshi ziragira ingaruka ariko beterave nta ngaruka igira. Muri beterave rero hakaba habamwo icyo bita betalene ikaba ifasha mu gukorwa mu gikorwa nako cyo gukura uburozi nk'ubw'itabi nk'akarorero ugomba kuriheba bya bindi bita kafeyine canke ntuze y'itabi mu mubiri kuko hamwe na betalene uburozi canke iyindi myanda iza yirundarunda hamwe haba mu mushito canke haba mu mitsi y'umuntu ku buryo bishobora gusohoka vyoroshe mu gihe wakoresheje beterave. Rero beterave ikaba yongera amaraso mu mubiri twabibabwiye. Beterave ikaba ifise akamaro kadasanzwe kanini cyane kuko ikaba ituma hakorwa abasirikare batukura babandi bita globule rouge kandi ikazana n'umwuka mwiza ahantu hadasanzwe hakorerwa bya bintu birungika birere binuka mu muntu ze hejuru iba ari oxygene iba ari nziza iva muri beterave. Beterave rero ikaba igwanya na kanseri. Murumva ikintu cyoza kugwanya kanseri muri iki gihe mu Burundi cyoba gikaze. Uno musi uzawumva ngo kanseri y'igitere yo mu gitereko, kanseri ya prostate, ukazawumva ngo kanseri yo mu bwonko, kanseri yo mu bitigu mu bihaha, kanseri noneho yo mu bindi bice, mu mano, mu nzara, mu mishatsi. Kanseri iragisivya cyane. Biboneka rero yuko kenshi icyo twagenda duhanurira abantu nuko ibi bintu muri iki gihe tugenda tunwa buri mwanya tugende twitega yuko mu myaka yindi kanseri yo yizoba ifise umuvuduko urenze kuko imyanda tugenda dusigirwa canke ibintu bikaze ari byo bita ama-oxidant tugenda dusigirwa nibi tugenda dufungura canke tunwa utu tuntu twagwiriye tugenda dufungura tunwa tugirane mwibuke canke mumenye yuko kanseri zo ziraza buke buke uko agahimba kamwe kiyankiriza kubera umubiri twagiye turemereza tuha n'ivyo utarukeneye. Muri rusange umubiri ni warukeneye ibi bintu byo kunwa cyane, ibi bintu bisosagira, ibi bintu byinshi. Umubiri warukwiye ibifungurwa, muravyumva, ntiwarukwiye ibinyobwa bya danje. Umubiri warukwiye ibifungurwa biri naturere. Nta kintu kiri naturere cyakama uzokwigera usangamwo kanseri. Kanseri igenda izamurwa n'ubuhoma. Ibi bintu tugenda tugira vy'amantuze imyambiro tugenda twihereza buri munsi. Ubu ntushobora kumbwira yuko wowe utihereza umwambiro n'umwe mu gihe za furusana, za mirinda, za izi zose ubu buyoga buto za energy. Ugasanga umuntu yama kuri energy buri gihe. Urumva yanditse ko energy icambere na mbere muzogende musome inyuma muri energy kuri kanyobwa ka energy murabe ibintu muba muri ko murihereza ugasanga uno munsi ngo narushe ngo reka niyorohereze ariko bakakubwira inyuma haranditse yuko energy utashobora kuyinwa ugomba uryame unyoye kabiri hoho iyo umubiri wawe ukarigwa ushobora no kumara ijoro ryose udasinziriye. None icyo kintu gituma udasinzira wumva wokinwa iminsi yose gute? None mu minsi bace bagupima bagaca basanga noneho kanseri yagufasha. Ega kanseri ntitumwa na energy, ahubwo energy wanyoye nyinshi wararengeje umubiri wawe warase kubyakira. Umubiri w'umuntu ntabwo ari imashini bashiramo igitorongo banwesha amavuta banweshe n'amazi banweshe niki. Umubiri ukeneye yuko ni munyoye amazi ubunyene ureka amazi agakora hanyuma ejo ukanwa ako kayoga nyene ka energy. Rero byasaba rero yuko wumva ico kintu bakakubwira ngo urumva ngo nshaka kunwa umunyu mwinshi nca ngenda nizimye nwa amazi. Urumva byose biriko bija mu mubiri w'umuntu unyoye uri umunyu mwinshi uciza kunwa amazi.
vyose bigiye mu mubiri wawe, wa munyu ugaruka ube umunyu, nivyagera mu mubiri wawe y'amazi agaruka aba amazi. Ugiye kunywa icayi ushizemwo isukari nyinshi, ugaca uvuga ngo ninayinwa ndyoherwe, hanyuma nshinja kunywa amazi yagiye kwayo, isukari yagiye kwayo, yo igeze mu mubiri wawe ishobora guca igenda direct mu nyama no mu mitsi. Rero vyasaba rero yuko abantu tugenda dushiramwo ubwenge. Mu bigize beterave mwavyumvise ko harimo na glycine, iyo bita betane. Glycine betane ikaba ifise uruhare runini mu kugwanya kanseri ntibashe kwinjira mu mubiri w'umuntu. Rero beterave ikaba yiganjemwo ya potassium. Ibi byunyunyu rero byitwa potassium ni ingenzi mu mubiri w'umuntu kuko ituma habaho imikorere myiza y'imitsi y'umuntu igakora neza, ugira amasiporo ukagira ntukasanga nyene uriyumva kwiyumva. Si ivyo gusa kandi harabamwo nico bita emotion. Ama emotion abantu bagendana emotion, aho ushobora kuba umenga akantu kose ko guhundagaza, emotion zo kugwaza ibintu by'ibigumbagumba bitagira ahantu bihagaze. Kenshi bigenda bituma umutima wacu wankirika. Emotion zo kumva yuko umwana wawe agiye ku ishuri atameze neza, utamubona hafi yawe. Emotion zo kumva yuko umenga ufise uruhagarara mu mubiri, ari byo bita canke n'ibindi by'amastress niki. Cyumenya rero yuko ibi vyose beterave iraza igaturisha umubiri wawe bikagenda neza. Beterave rero zikaba zikungahaye kandi muri vitamine C, twabibabwiye kuva kare. Menya ko vitamine C ifise umumaro mu kubaka ubudahangagwa bw'abasirikare b'umubiri canke by'umubiri, ubwirinzi bw'umubiri. Muri beterave hakaba harimo n'ico bita collagen, ifise umumaro wo kurinda uruhu gusaza, bityo uruhu rugahorana itoto. Rero muri makeya turabona yuko ikiganiro gisa n'ikigomba kirangire, ariko ivyo tubabwira ntivyari biheze. Muri make rero beterave ni igihingwa gifise umumaro ntagereranwa. Biturutse mu ntungamubiri gifise. Beterave ni nziza ku buzima bwa uko wagitegura kose, ikomeza kugira umumaro wuzuye mu mubiri w'umuntu. Ariko canke ji yawo nibwo buryo bwiza bwo kuyikoresha, kuko kuyiteka biragabanya intungamubiri. Vyiza warukwiye kuyitegura nka kujya utegura umutobe, ariko ukawutegurira mu bintu bimeze neza, wogeje wagize hanyuma ukawutegura. Cyane cyane mu idatetswe ji niyo ifise akamaro gusumba ntuzeye igizene itetswe mu bifungurwa. Iki hariho amayirima amwe agenda, ariko muzoze mukunda ji ya beterave, ariko muri rusangi yikoreshe ibazanire akamaro. Rero nitwiriwe turabatebereza naho tutabahaye umurongo, nibaza igihe gikurikira tuzobaha umurongo. Nimwibuka kutubaza ibibazo muze muheze mu bitubaze nta ngorane. Mwari kumwe nandi kuri yo Merance. Ikiganiro c'amagara meza kuri twese kigarukiye ngaha. Murakoze, Imana ikomeze ibahezagira mwese. Baye nyinshi tugenda tubabwira kuri bimwe mu bintu twokora kugira ngo dushobore gufungura neza n'amagara akaza ameze neza. Twarababwiye ku bifungurwa, hariho ku byamwa, hariho ku cayi. Rero icyo tugenda tubabwira nuko ivyo byose tugenda tubabwira nuko twogenda tubifungura biri kama. Ikintu gifunguye ari kama ni nkuko wofata ikijumbu ugaca ukijya uko nyene kitiriwe kirahingurwa. Ugasanga nk'isukari murayizi kwihingurwa mu misigati. Vyiza ugafata ujya musigati nyene ugaca uwihereza atangorane nimwe. Ico gihe ubu ufunguye ari kama. Ariko mumaze kubona ijya sukari ijya nyene dusanzwe
tugurira ku masoko canke ku mabotike irya iba yahinguwe. Urumva aho bica bitandukanira n'umusigati iyo sukari ikorwamo. Uno musi twabazaniye igifungurwa rimwe kiraba igifungurwa nyene bakagiteka mu bindi bifungurwa hanyuma bakagiteka kandi bakagifungura mu masarade batiriwe barateka ngo bagirente ahubwo bacisha mu tuzi nyene tubijije buke bikaba mu masarade n'ibindi. Iyo rero si yindi ni beterave. Beterave rero hano iwacu irahari naho itagwiriye nkuko dusanzwe tubona amatomati canke ibitunguru ntigwiriye cyane nkabijya. Arico gituma ku isoko uzobona usanga izimvye. Beterave rero mu Kirundi ntiwoshobora kuyimbaza kuko twese tuyita beterave. Iyo beterave rero dusanzwe tuyibona nkuko twabyumvikanye, turayibona cyane ku masoko ibihari. Ariyo mpamvu no musi tuje kubabwira ivyiza vyayo. Beterave rero muzoyibona usanga umenga imeze gute, umenga ni nk'ibitunguru hanyuma itarumiza amababi yayo ataruma araboneka nka kujya kwisereri ego kujya karoti. Murazi ko karoti nazo nyene zifise amababi hataba ari menshi cyane, ariko beterave cyo kimwe ni karoti byose vyamira mu kuzimu kujya kw'ibitunguru ego ngira muravyumva. Beterave rero uyiravye naho haba inyuma ku gishishwa usanga isa n'agahama. Rero isa n'agahama niyo utetse mu birayi canke mu bijumbu canke ahariho hose agasosi kayo uzosanga gasa n'agahama. Rero ni kimwe mu biterwa usanga iyo uri kuravyihereza biba bisa neza kuko kiba gifise agakurere. Biba bitandukanye n'ikintu ushobora guteka ntigihindure ibara kikaguma cera gutyo nk'ibijumbu, intore, iki bigira ukungene bishobora gusa neza igihe uba wabirunze n'amavuta ugashiramwo n'utundi tuntu uturyosha njya muratuzi. Haba harimo amatomati, haba harimo ibitunguru, haba harimo ivyema, hakaba harimo n'ibindi. Ico gihe urumva beterave yoyo iyo uyitetse nko mu biraya canke mu bijumbu canke mu bindi canke mu biharagi umenya ko isose yayo iza isa n'agahama kubera beterave isanzwe isa n'agahama. Uno musi rero niyo tuza kuvuga ko niyo twabateguriye ko uno musi. Turabatumirira mwese gutega amatwi kugeza iki kiganiro kirangiye. Bibaye ngombwa uhamagare mugenzi wawe mubwire aze yegere iradiyo turiko twumvikanira ku 104 kuri FM. Menya neza rero kandi ibiciza canke ivyiza vya beterave yuko ishobora kukurinda ingwara zitandukanye. Izo ngwara wumva zigenda zishegesha umubiri. Rero mu byo tugiye guhera ko rimwe bigenda vyandikwa n'abantu kandi tukabemerera yuko tuzobandanya tubasesangurira duhereye kuri internet. Ibi rero bya mbere tugomba tubabwire vyanditswe n'uwo bita Hashil Mulamira. Ashobora kuba ari mu gihugu cy'u Rwanda ego. Hanyuma bimwe mu byo yagiye aratuganiriza kandi nawe nyene yabikuye ahandi. Tugenda tugira ubushakashatsi kugira ngo ubuzima bw'umuntu bugire ikintu kama kaco, kuko twasanze muri ibi bihe turimo hari ibifungurwa vyinshi tutihereza, hakaba n'ivyo twihereza bikatwankiriza. Rero umuntu mu gihe ikunda kandi agakunda n'umuryango wiwe
byasaba rero yuko ashobora gufungura ibintu bituma amara igihe kininiya atagwaye, kuko umuntu agwaye akagenda mu bitaro, menya yuko igihe cyose bamurihira amahera y'imiti, imiti bamwandikira imisi yose, kumugemurira imisi yose, uwumugwaza ico gihe yategezwa kuba ariko arakora ikindi kintu. Ariko iyo umuntu agwaye akaja mu bitaro canke akagwarira muhira, bigasaba yuko hariho umuntu nukuvuga amucunga, amugwaza, biba biboneka yuko nyene kugwara atakaje umwanya na nyene kugwaza nyene atakaje akazi yariko, kandi amahera ariko agenda ari menshi, amwe akaja mu mafarumasi ayandi kwa muganga. Byasaba rero yuko ibintu byankiriza amagara y'umuntu twovyinengagiza, ahubwo tukaza turababwira be n'ibinyene bigenda bibaha ikintu kidasanzwe. Beterave rero ni gihingwa, murumva n'ikintu kirimwa ico kimeze neza ku ntungamubiri zitandukanye. Izi rero zifashishwa mu gukumira indwara murabizi ko umubiri w'umuntu n'akantu kari no kubwira gute umuntu n'umuntu nyene, ariko umubiri w'umuntu usanga ufatirwa n'ibibazo byinshi. Ibiza byose biza bifata umuntu muri iki gihe, murazi ibiza biba ari byinshi. Rero nibiza bimwe biza bivuye ku gufungura, ukuntu kugufungura nabi canke kubifungura uvyitako canke kubifungura utabizi, biba ari bibazo. Rero beterave nimwe rero yifashishwa mu gukumira za ngwara, mu gukumira ni nko gukingira. Iyo bazanye vaccine canke kujya bavuga ngo ni urucanco, ruba rugomba gukumira ico kintu kiba kije kubangamira amagara y'abantu. Rero beterave nimwe mu biza gukumira ingwara yo gufashe mu mwaka uza canke mu mezi azokurikira, bigatuma irema ibitari bike mu mubiri wawe, bigatuma iheza ya ngwara ikaza igasanga umubiri wawe uripanze mu byunyunyu, mu eka byose ugasanga umubiri uripanze, iyo ngwara ntishobore kwinjira. Rero izi beterave zirafise ubushobozi bwo kurinda indwara zo mu mubiri, harimo n'indwara z'ubumuga bwo kutabona. Rero burya ubumuga bw'umuntu butangura umuntu akiri muto. Muzogende murabe abana batarakwiza imyaka 10 canke 15. Abenshi muri iki gihe bagenda bambara marinette, amarori. Ariko urumva ko beterave iza ikatangura kuza irakinga cyane cyane ingwara z'ubumuga bwo kutabona. Hari izifata abantu bageze mu zabukuru n'izifata abantu bakiri bato. Ivyo rero gufata abantu bakiri bato uca wumva yuko hariho ibintu bimwe batagiye barafungura. Ego haba hariho ubukene, ariko umwana twari dukwiye kuza turegeranya uburyo kugira ngo dushobore kuza duhereza umwana amaelema canke bimwe mu bitunga umubiri wiwe bituma azokomera kandi akamara n'ikiringo kirekire, nukuvuga akaramba. Beterave rero ni izina ry'igifaransa. Twababwiye ko mu Kirundi ntidushobora kurironka, ni beterave nyene uko nyene, ariko mu Gifaransa ni beterave. Hanyuma mu Congereza naho bayita beets canke beetroot. Rero beterave rero ikaba ikunda gukoreshwa n'igitsina gore nkuko uvyumva, ariko ikaba igenewe buri wese, ntabwo ari igitsina gore gusa, igenewe buri wese, kandi buri wese iramufasha kubaho ubuzima buzira umuze, ubuzima buzira twatugwara twose ugenda wumva ngo ujya muntu ngo agendana, uretse za ngwara z'akarandaranda zimwe igufashe rimwe ibihejeje, bimwe bya sida n'ibindi, kanseri ziraza utigeze uzamana, zazindi zifatira mu mihogo sinizite, ni ingwara ugenda wandura, ni ingwara zigenda ziza utigeze uzifise. Arico gituma bakubwira ko beterave iza ikagukingira za ngwara z'akaranda, bigatuma umuntu akomera cyane. Zimwe rero mu ntungamubiri ziboneka muri beterave ni nyinshi cyane, hariho nizo batavuga.
ariko hari iyo bita iron canke fer. Hakaba iyindi bita umuringa, mu gifaransa ni cuivre. Hakaba harimo vitamine C, hakaba harimo vitamine A, hakaba harimo vitamine B, hakaba harimo potassium ni cyunyunyu, hakaba harimo manganese iki ni cyunyunyu, hakaba harimo n'amafibre, hakaba harimo vitamine ya B9, hakaba harimo n'izindi nyinshi tutirirwa turabadondagurira hano. Murumva yuko beterave ushobora gusanga hariho umuntu atarayirya, mugabo je ndamaze kuyirya kandi kenshi. Ikibazo duhura naco nuko duhera hari igihe tuba ari dukeya, mugabo utwaye 5,000 utwaye 5,000 mu isoko urashobora kuronka beterave nka 4 canke 5 canke 6, bivana n'igihe uwuzanze aba yaziranguye nawe nyene ahantu hazimbutse canke akaba yasanze bariko bazamura ku mirima. Rero biraheza bikazimbuka mu cera cyavyo, kandi umenye ko beterave zirimwa igihe cyose nka kujya kw'ibitunguru, nka kujya kw'intore, nka kujya kwa mashu. Ufa kuba aho hantu washobora kuhavomera kandi ukahatabira neza. Rero beterave irimwa kujya kw'ibitunguru by'ubwoko bwose, canke kujya kw'ibirayi, canke kujya kw'ibigori. Murazi ko ibigori no mu cibi haba bivana naho buri kurabirima ingene hipanze hameze neza. Na beterave nuko nyene, aho utera ibitunguru canke ugatera karote, na beterave ntuze uyibagirwe. Beterave uretse kuba ikungahaye muri ivyo byose rero ku ntungamubiri, kandi wokoresha mu buzima bwa buri munsi, irimo intungamubiri nyinshi wokoresha buri munsi, ikabivamwo n'umutobe mwiza. Uwo mutobe naje sindawunwa, ariko urabaho umutobe, kandi uwo mutobe naho wo ushusha bishobora kuba nk'icyayi. Iyo uriko urawugiranya mutobe uroza neza ntihagire ubudorofiya bujako, hanyuma ugacujana muri ka kuma kakandi bashira ku muyaga nkuba gasya, canke kakandi gakora imitobe, ugakora hagaca havamwo ji kandi imeze neza. Ji isosa nta n'isukari wiriga urashiramwo, upfa kuyimenyera gusa, kuko buri gitegwa cyose kiba gifise gu canke akanovera kaco. Ni nka kurya umuntu akubwira ati jewe kunywa amata y'ifyufyu canke amata y'ikivuguto. Hariho n'utayanwa, mugabo hariho n'uvuga ati jewe amata y'ifyufyu sinshobora kuyanwa, canke nkunda amata y'ikivuguto. Rero niyi beterave rimwe ukitangura, nkaje nkitangura byarangora cyane kugira ngo ndayimenyere, ariko umenye ko isosa. Hariho umuntu ibintu bisosagira cyane atavyerekwa, abanza kumenyereza. Niyo mpamvu rero beterave nagomba ndabamenyeshe ko isosa. Utaramenyera ibintu bisosa cyane nkajya amaji asosa byo kugora kuyimenyera, mugabo uraheza ukabimenyera bukebuke, kuko ntibishe, ntirura, ntigirane, ahubwo irasosa. Iki rero gihingwa kikaba cifashishwa na benshi, harimwo mu mahoteli. Muramaze kubibona yuko haba hari amaji atandukanye, amaji y'inanasi ki, wewe uragira komande hanyuma bagaca bayiguhereza. Usanga mu mahoteli canke mu maresitora canke mu miryango barateka. Benshi rero bakaba bakora umutobe wayo bakawuvanga n'inanasi, hakavamwo kandi n'umutobe uryoshe urenze kabisa, usa neza, wazimanira ahantu hose umuntu igihe cyose, haba mu ijoro canke ku murango. Ego imiryango rero myinshi nisobanukirwe. Hanyuma imiryango nayo yindi imaze gusobanukirwa n'ivyo n'akamaro ka beterave ku mafunguro yabo, ntiyigera ahara buri munsi, ntabwo bayibura ko kweri. Ndetse bahagaritse kugaburira abana babo, barahagaritse kugaburira abana babo isukari ikomoka mu nganda. Iyo sukari iraheza bayisimbuza uwo mutobe wa beterave, kuko ugira akamaro kadasanzwe. Baraheza
bakanawukoresha kuko n'uwo mwimerere cyane, uwo mwimerere wayo wa beterave nta n'ikibazo utera ku mubiri w'umuntu, ahubwo uzana cya kindi tukubwira amafuresheri. iyo umuntu amerewe neza mwe mu muraba hehe? rimwe iyo umuntu amerewe neza bamuraba ku mishatsi, n'igihe imishatsi atayitekanta. icya gihe bakubwira ngo ujya muntu afise iminatirelle a 100%, ugasanga imishatsi yiwe irirabura neza, n'imishatsi yiyoga n'isabuni yiwe hanyuma agasokoza agaca yigira, nta kubenja nta kugira n'imishatsi wohora uraraba. igikurikira uca ubona yuko mu maso burya uramaze kubona umuntu atarushe. kuba umuntu arushe, iyo umuravye mu maso urabona ko umenga aragirane usanga umenga ari magoyagi ukuntu. ivyo bihera mu maso, ugasanga umuntu agira iminkanyari, ugasanga umuntu ariko arakuraba umenga ntameze neza, yatambuka ukamenga arahenuka. ariko umuntu ameze neza uzosanga mu maso niyo atazoba arabirakuya, niyo atazoba ariko arabirakuya, urabona ko afise urukoba rwiza, wamuraba ku kuboko, wamuraba ku maguru, ukavuga ati uno muntu n'imiburiburi arafise amaraso ameze neza kandi menshi. ariko yundi uzosanga mu maso umenga ararushe, afise imishatsi umenga irabenje, afise indoro canke indabo itameze neza, wamuramutsa ukamufata ku kuboko canke mu kiganza ukamenga yarumye. ariko uyundi muntu ameze neza umuramukije mu kiganza wohora uramuramutsa canke wohora uramuraba canke wohora uravuga uti ujya muntu ni naturere. umuntu naturere rero igihe aza yihereza beterave ico gihe acaba naturel, kuko muri beterave turakomeza tubabwira, tuza gusanga muri iki kiganiro cacu twanababwiye ingene beterave yongereza amaraso umuntu, hanyuma ikongerereza mu maraso ca kindi bita globule rouge. hariyo globule blanc, hakaba globule rouge, hakaba plasma mu maraso. ivyo rero nivyo mu gifaransa ntidushobora kukibabwira mu kirundi. globule ni turya tuntu badusanga mu maraso, nitwe duheza tukagira umuntu, hakavamwo n'abasirikare b'umubiri, byose biba biri mu maraso, byose biva muri ivyo. rero dukomeje kubabwira, twababwiye ko ibi byose isukare ikoreshwa muri beterave bari umwimerere idatera ikibazo umubiri w'umuntu. bamwe rero bayibona isa n'amaraso. ego beterave wagomba ukayiteka mu bintu canke ugakora umutobe uzosanga usa n'amaraso nyine, kurya amaraso ameze. ariyo mpamvu bavuga yuko beterave izana amaraso. rimwe bakubwira ko ibintu bigenda nk'ibinyobwa bigenda bisa n'agahama, aho harimwo furusana irahinguye, harimwo mirinda irahinguye, ariko beterave uyiriye ivuye mu murima ntibihinguye. muca mwumva aho biba bitandukaniye. mu bintu bizana amaraso cyane beterave uca usanga isumba mwe ivyo mwibaza bya mirinda canke ivyo bya furusana. bamwe rero babona isa n'amaraso bakiyumvira ko ibiyigize birimo intungamubiri, kandi bikaba bikenewe n'abantu bagira ibibazo byo kubura amaraso gusa, ariko igira n'uruhare mu kugera amaraso, gushira amaraso ku rugero. hanyuma gushira amaraso ku rugero no kuvuga ngo beterave iraheza ikaza igashira amaraso ku rugero umubiri uba ukwiye, ku buryo yakoreshwa na buri wese ayo maraso. hariyo icitwa beta carotene. iyi beta carotene ikaba iboneka muri vitamine C, kandi vitamine C nayo nyene tukaba twayibonye muri beterave.
ikaba ifasha byihuse mu kurwanya indwara z'amaso zishobora kuganisha ku buhumyi. Abantu rero bageze mu zabukuru bakaba basabwa kuyikoresha kenshi, kuko mu masaziro yabo bakunze kugira ubumuga bwo kutabona canke ntibarabe neza. Byiza rero iyi beta carotene dusanga muri vitamine C. Iyi vitamine C nayo tukaba tuyisanga muri beterave. Byo dufasha yuko beterave utanguye kuyiha umwana mutoya akazokura ayirya, biroroshe kuzobona umuntu azorinda saza abona nta marori yambaye. Rero muca mwumva yuko buri gihe tuba dukeneye kubibabwira kugira ngo turabe yuko byogwizwa. Beterave rero ku bantu bariko baranyumva mwese muraba ingene beterave ishobora kugwizwa, mukarondera imbuto zayo kujya mu Kayanza canke mu Cibitoke ca Rugombo canke Bubanza barima ibindi bagacanga na beterave, kuko ibaye caneho ku isoko iraheza ikazimbuka abantu bakayihereza ku bwishi. Kandi beterave twagomba tubabwire yuko yimbuka. Beterave irimbugwa kandi ikabikwa kujya kw'ibitunguru, kuko ntishoka yuma, oya imeze nka bijya bindi bitunguru. Muga vyiza beterave nka kujya kw'ikaroti. Muramaze kubona yuko ikaroti ku mabarabara iyo bariko barazanda usanga zaranyankabiranye. Twagomba tubamenyeshe yuko karoti zanyankabiranye burya amahirima amwe aba yasa n'ayatakirimwo. Mugabo karoti nshasha abantu bazi ko banda ivyamwa baba bakwiye kubirinda izuba, kuko izuba riragenda rikabikuramwo ya mahirima yose yari meza, hanyuma bigasigara ari ibintu bito muri ibyo bindi, yaba imihwi, yaba amavoka, yaba ayo mabeterave nyene, yaba amakaroti, yaba imicungwe. Muramaze kubona imyembe baramaze kuyumisha igatindika nyankabirana. Irya uburiye icamwa ariko nta bintu byinshi uburiye. Byiza nuko abantu bagurisha canke badandaza ivyamwa bogenda babikorera akantu kabirinda izuba. Byiza rero umuntu yarakwiye kuzarabyihereza igihe bicamugwa. Nivyo biba ari byiza kuko biba ari ibintu bitoroshe. Ni nkuko wo kwakira umuhi. Muramaze kubona imihwi yahiye cane imaze iminsi, urasanga urukoba rwayo rwirabura, kandi urukoba rw'umuhwi wari normale rwari rwasa na jaune, murabizi. Ariko inyuma y'iminsi 3 canke 2 umuhwi uhiye, ugaca usanga urukoba rwayo rwamaze kwirabura. Kirya gihe cumenya yuko umuhwi ntaco bukimaze cane, ariko umuhwi mushasha nurya nyene ugifise urukoba rumeze neza. Na beterave nshasha ibigifise urukoba rwiza. Menya nka ntuze nk'ikaroti. Ikaroti imaze iminsi igenda ihura n'izuba, usanga yanyankabiranye. Uriko urayihekenya, murazi ko ikaroti bazihekenya, uca wumva yuko itakinasosa. None ko karoti isanzwe isosa, wumva itagisosa bwa buryohe ntibuba bwagiye. None wumva hari ico wowe bikimaze. Niyo mpamvu rero kubifungura cyo kimwe n'izi za beterave. Beterave nayo nyene iri mu bintu barinda izuba cyane iyo babyanze, kuko hari amahirima amwe aca zaragenda. Utuntu tugize ikaroti turagenda natwo, n'imicungwe turagenda, ibi by'inanasi. Inanasi yo yicibora, inanasi yo ntirigwa irihangana ngo inyankabiranye, yoyo icibora. Rero uko iminsi itera igenda yiyongera, umubare w'abantu bagwara amaso ugenda wiyongera. Bitewe n'iki? Bitewe no gukoresha
mudasobwa canke amatelefone yabo ikiringo kirekire. Rero abakora ivyo canke abakora akazi kazira izuba n'ibindi canke abakora ibintu biri imbere y'ibintu biba birimo itara rinini, ico gihe bakabikora umwanya muniniya, ico gihe urumva yuko benshi baca bagwara ico gihe benshi baca bagwara amaso. Rero kuri ibi vyerekeranye n'amaso sinzi ko murabona, kenshi tugenda tubibona mu mafilme, abandi tukavyibonera. Hariho ivyo nabonye muri Kenya, hariho ivyo nabonye ahandi hantu. Twebwe rero mu Burundi turi special, iyo umuntu ari mu nzu yiwe abona yuko yozana ca gitara kinini kimwe kibonesha nyene n'amaso kameneka. Mugabo abandi amatara kenshi barayubakira mu kantu, hanyuma bobo umuco w'amaso, umuco ugashikira amaso yabo, umuco w'itara utari direct. Nukuvuga nimba itara ryabo riri ku ruhome, bagaca bagira akantu kera, itara rikabanza kurasira ku ruhome canke ikarasira ahandi hantu, bagasiga irangi rero risa nkuko bashaka yuko bobonesha aho hantu. Itara rikabanza rikarasira aho hantu, hanyuma wewe ugashikirwa n'umuco usanzwe. Ikindi nk'abarya abana biga, hariho itara rigenewe yuko umwana yiga, barishira ku meza, kandi iryo tara ntirimurasira mu jisho, ahubwo iryo tara rirasira ku rupapuro aba ariko arigirako gusa. Mu Burundi rero twasanze abantu benshi amatara yabo ahubwo bagira na maniniya kugira ngo aboneshe, womenya ntibahabona. Rero kujya kuntu amaso genda arasira mu jisho ryawe buri munsi, ijisho ryawe rigenda rifa. Niyo mpamvu uzobona amaso agenda yataka abana, kwa kungene nkunze kubibona ku bavyeyi ariho bacibaruka abana babo. Begaca bisaba yuko itara ni itara ridakingiye, nta kintu uba warikingirije. Umuco uza wose kandi urasira mu jisho ry'umwana, akazorinda kura abona uwo muco. Ariyo mpamvu inyuma y'imyaka 5, 6, 7, 8 uzosanga umwana asabwa kwambara amarori. Aho rero yiga mu wa mbere primaire, azogera aho aheza kaminuza bamuhinduriye amarori nk'incuro 5. Rero abantu bari bakwiye kumenyera uku gukoresha amatara atanga umuco. Nimba umuco w'amatara yabo urasira ku ruhome, bagashikirwa n'umuco mukeyi utabarasira mu maso. Rero ibi byose bizana imico iturasira mu maso, nka telefone. Urazi yuko telefone iyo wowe nyene utiyumviriye ngo telefone mwijoro uyigabanye umuco, urya muco wose ikwereka ku murango. Urazi udashizemwo umuco yuko utoshobora no kuyibona, mugabo mwijoro byasaba yuko ugabanya umuco ugahura n'ingene ushobora kuyibona. Atari uko umwana wawe, kandi urazi umwana benshi ntibamurinda telefone, acarira, bigasaba yuko utabimumenyereje ntibikunda yuko umurinda telefone. Ugaca usanga ivyo byose avyamamwo, ari kwiga umuco wamufashe telefone, umuco wamufashe imashini. Urumva akongera akaja kuryama, amatara akaguma yaka. Ukumva abavyeyi bakubwira yuko ngo umwana, ngo abana banje ngo amatara ataka, ngo baguma barira. Gute? Ni wewe uba warabibamenyereje. Rero urumva umuco uno muco rero ugenda wankiriza abantu. Murabona yuko mu Burundi abantu bambara amarori ari benshi. Umuti wona bigabanya, mwawumvise ko ari beterave. Genda muyigire umutobe canke muze murayishira mu bifungurwa vyanyu. Beterave bayiteka bayishira mu bifungurwa nka kurya ushiramwo ikaroti, ni kurya nyene. Wagomba ugateka mu muceri, wagomba ugateka mu biharage, wagomba ugacanga mu biraya. Bena bijya bifungurwa bisha n'ingoga, beterave kubera yo yirateba sinka kurya kwibiraya. Vyasaba rero yuko uyiteka kare, hanyuma igashana navyo wabanje kwishirako. Rero beterave bajya kwishi kweri.
abo bantu rero bakunze kurwara indwara zifata amaso, rero byari bikwiye ko bakoresha beterave bikabafasha ko boroherwa igihe bamaze gufatwa n'izo ndwara, canke bakayikoresha mu kwirinda. Twagiye turababwira ingene abantu bo kwirinda iyi mico igenda ipika cyane. Gupika no kurasa cyane mu maso bigatuma umuntu agenda amaso yiwe yankirika bukebuke. Rero isukari iboneka twababwiye ko ifise ubushobozi, isukari iboneka muri beterave twababwiye ko ifise ubushobozi bwo gutanga inguvu zihagije mu mubiri w'umuntu, ndetse ikarinda abantu n'indwara zo gususumira ku bantu cyane cyane bakuze. Ku bantu badakuze kenshi hariho abababwira yuko ngo bateruye abishwa, uteruye umwishwa ngo utamuhaye amahera ngo urasusumira, ngo uzosusumira, ariko kenshi uzosanga ari indwara. Ku bantu bakiri bato ni indwara, adashobora gusuka amazi nko mu kabido ashobora gususumira bikamurenga, abo ziba ari indwara mu gihe bakiri bato. Mugabo iyo bakuze naho hari igihe bizanwa n'ubusaza, mugabo kenshi urumva yuko rimwe bibarinda gususumira. Iyi beterave rero irakuzanira ikakurinda gususumira. Iyi sukari kandi ikomeza umubiri ku buryo umubiri umunyantege nke akoresha, umunyantege nke no kuvuga umuntu akunda kurwara atamara igihe atagwaye, urakomera ntufatwe n'izindi ndwara, kandi ugakomera ntufatwe n'indwara vyoroshe nk'uko byahora bimeze. Beterave rero iri mu bikinga. Rero hakaba n'ugwaruka canke n'abandi bakunda kuba bakora imyitozo ngororamubiri. Murabizi imyitozo ngororamubiri uvuye kwitoza mu byerekeranye no kwiruka, gukina amasiporo, utakaza iyashu canke utakaza byinshi mu mubiri kubera urabira iyashu cyane. Harakoreshwa isukari ikomoka mu bimera kuko ubuzima buba buri mu maboko meza yawe. Byasaba rero yuko wagize siporo ucujya na beterave mu bifungurwa byanyu. Ikigo cyitwa National Institute of Health ivuga ko iyi sukari iboneka muri beterave nubwo ari ingenzi, hari na bamwe batemerewe no kuyikoresha. Abo nabo nibo tugomba kubabwira, abagwayi ba diabete, abo beterave ntibayikoreshe. Hanyuma abagwaye amafyigo ntibayikoreshe, abagwaye mu ruhago hamwe bavuga mu kiziba c'inda nabo ntibayikoreshe, kuko umurwayi arwaye diabete murabizi ko hari igihe aba afise isukari yarenze, none ushizemo yindi sukari itangwa na beterave bica bigorana. Iyo sukari nyinshi rero ibiri mu mubiri y'umurwayi wa diabete ntiyategeza guhura niyo yindi sukari ya beterave, bica biba byinshi mu mubiri, bica binanirana. Rero iyo sukari ya beterave ntabwo yemerewe gukoreshwa n'abantu bagwaye izo ndwara twababwiye, diabete n'abagwaye amafyigo n'abagwaye mu ruhago. Uretse kuba uyu mutobe uryoha, benshi bawukorana n'izindi mbuto ukaryoha cyane kurusha. Iki kiribwa ca beterave ntabwo kivamwo umutobe gusa, ahubwo gikoreshwa no ku mboga. Ku bantu bagira ikibazo cyo kubura amaraso, beterave ikoreshejwe neza, iyo ikoreshejwe neza irakurinda kongera gukoresha ibinini vya hato na hato, bityo ukagira amaraso ahagije. Beterave ni igihingwa cyoroha guhinga, twababwiye yuko kirimwa cyo kimwe n'ibitunguru, kandi ibitunguru mu Burundi canke no mu Rwanda canke n'ahandi birahari, birarimwa, bashiramwo beterave. Rero ni ibintu bidasaba ubutaka burebure bunini. No muri ka karima k'igikoni barababwiye ko dutegeza kugira akarima k'igikoni mwebwe mufise impangu zanyu,
yuko mwogerageza, ndetse n'abatuye mu yindi miji rero baregeranya ubutaka bakaba barayihinga mu mezi atarenze 3. Beterave rero ntigoye kurima, murumva yuko uyibaditse mu mezi 3 urabatura, iba yakuze kandi ugaca uyisarurira byoroshe. Amababi ya beterave asa neza bagenzi, igihe beterave ukiyamura ukisoroma mu murima urashobora kwakira amababi yawo ukayateka nka kurya bateka irengarenga, ukihereza ukayagira neza, none ukanayacagagura kurya bacagagura imisoma, hanyuma ukayihereza. Amababi rero benshi barajugunya bakayata, nayo aratekwa kandi mu mboga nka kurya bagira imikubi akaribwa, kandi akaba akungahaye muri vitamine C. Abahinga rero mu buzima, mu by'ubuzima badusaba kurya ibimera nk'imiti, aho kuzobikenera twagwaye dukwiye kubirya tugikomeye. Byasaba rero yuko umuti tutorindira yuko utuvura twamaze kugwara, bakubwiye umuti wo gufungura. Burya ibi bintu batubwira ko biba birimo umuti, iyo tubifunguye mu bifungurwa byacu turanahaga, ariko imiti yo kwa muganga bayitwandikira tukamira ibinini ntiduhage. Byari vyiza rero yuko ibi byose bagenda bakora muri no miti twaduke kuza twihereza buri kimwe batarabitwandikira, kuko bamaze kubitwandikira tubiriha amahera menshi. Urazi yuko ushobora kugenda kwipimisha muri scanner bakwandikirira 480. Scanner yonyene ni kuraba aho ingwara yawe igeze gusa, nta n'umuti baba baraguhereza. Mugabo bakubwira bati ku kwezi fata ivyo 480 ugira uwo mushinga, bavuga ni projet yo kujya neza, ntubikore ugacurindira kurinda kugwara. Kandi docteur akubwiye ati genda muri scanner, nimba wikunda genda muri scanner, ukagenda ukamuzanira inyishu, hanyuma akaraba nimba bizosabwa yuko uzosubirayo, aca kubwira ngo genda muri pharmacy ngugura umuti, nimba ari umutima nimba ari w'amahaha genda ugura no muti, uzomara ku kwezi kwitariki nkiyi uzoca ugaruka, kandi usubiyeyo usubizayo ayandi 480, usubizayo ibindi 480. Nukuvuga mu kwezi kutarenga kumwe mu minsi 30. Dufate kuno munsi turi tariki 13, uzosubirayo izindi tariki 13 ujanye ibindi 480, bica biba ibihumbi hafi 920. Muca mwumva rero yuko canke 960. Muca mwumva rero yuko abantu twari dukwiye kwicarira ikibazo cyo gufungura neza mu gihe dogiteri ataratwandikira ibi bipimo n'iyi miti tuca dufata ubuzima bwacu bwose. Ugwaye umutima, ugwaye hypertension, ugwaye sinusite, ugwaye ibintu by'amanjine bidahera, ugwaye sida, ugwaye n'ibindi byose. Kandi byose rero igihe hageze birahamagarana ukamenga n'isi yose. Nukuvuga ku kwezi ugasanga urasohoye nk'imiliyoni 3, 2.5, 5. Mugabo uri kurasuma nta miliyoni uretse ngira mu kibosi ahandi usanga basuma kuri alimentation, kuko muri alimentation ntivyoroha. Burya usumira mu isoko n'usumira muri alimentation nta muntu asanzwe yoza gusumira muri alimentation. Abo barashobora gukoresha miliyoni 3, 4, 5. Mugabo je ndakubwira abantu basanzwe nta n'ibihumbi 600 canke 700 bokoresha, ariko bakubwiye ngo genda wipimisha ushobora kuyakoresha umunsi umwe. Nivyo byari vyiza rero yuko hako wosohora amahera uja kwipimisha umunsi umwe ukabura yari amahera wori ukwezi kose. Genda ugure buri kantu, ugura ka beterave, ugure bya bindi twagenda tukubwira byose,
ugura ipapayi, ugure agacungwe, ugenda wihereza gahuhi buri gihe, uhejeje nimba ari iminsi 2 mu ndwi canke 3 canke 4 ugende wakira akadimu hanyuma ushira ku bifungurwa vyawe nyene kugira ngo iyo ndimu igende iragira utuntu nyene duto mu gihe ugiye urabikurikiza kimwe ugenda uragiha akamaro kaco uzosanga izi ngwara zimwe zigenda zitwurira bazita ingwara z'ivyuririzi nyene ikintu kigutungura uno munsi ukagira stress waginda kwa muganga ngo umutima waragufashe ngo ibipimo byaraduze. Ibi byose biri mu bintu dushobora kwirinda mu gufungura neza. Umuntu cyambere mu kwirinda ikintu afungura neza, ikindi cya kabiri agasinzira neza, ikindi cya gatatu akibeshaho neza, akifata neza, ikindi gituma umuntu abaho neza ategura kazoza. Muca muvyumva rero yuko ni beterave irimo. Isalade rero wokora muri ivyo ni vyiza ko wongera ko na beterave muri masalade ugenda urakora, wokongera kumwo na beterave kugira ngo ubone zimwe mu ntungamubiri ziba zifise kandi zigaragare neza. Gusiga beterave rero ku ruhu cyane mu maso, ku maboko, kugirane bikangura ubwonko cyane mu mutwe. Bibaye ngombwa hariho abantu bimosha igipara, burya n'abagore barimosha igipara bivanye nuko baba bagomba bivuze ingwara, hacamara iminsi atenze umutwe. Rero gusiga beterave ku ruhu bikabura canke bikangura ubwonko, bikazibura kandi n'utwenge ducamwo imyanda. Barababwiye yuko umubiri w'umuntu burya ugenda ugizwe n'udutoboro, cyane ku bagabo. Muramaze kubona ahantu hagenda hamera utwoya harimwo n'ubwanwa, hajya hose uzobona utuntu menga hameze utuntu tw'utwoya tw'udushatsi, hajya hose uzobibona iyo wabizi yashu itanguye kubira yuko utuzi tugenda dusokoroka hajya ahantu. Biboneka yuko umubiri uhema, ntabwo uhemera mu myanya y'ihemero gusa, ushobora guhemera no mu mubiri wawe ku rukoba. Rero iyo wakiriye beterave ukagenda ukayirapa, ikirape cya kindi barapisha intuze canke cya kindi bagirisha potage bacomeka ku muyaga nkuba, ukagira ibintu by'ibivurugu kuntu, ugaca wakira uburoso bwa bundi bisigisha, ugaca usiga umubiri wawe ukabimaza ko umwanya. Biratuma cyane iyo ari mu mutwe ubwonko bwawe bugira reaction rimwe imitsi ikazibuka, utwenge ducamwe imyanda natwo tukazibuka, ndetse n'uruhu rugaheza rugasa neza. Muca mwumva rero ko beterave ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Rero umuryango wawe ukwiye kugira akarima k'igikoni nk'uko nagenda bikubwira. Hariho beterave ku bw'ahazoza, ukarima beterave ku bw'ahazoza hawe heza. Gaburira rero abana bawe beterave, bazoca kubiri n'indwara zifata mu buhumekero. Kwa kungene umuntu agwara sinizite canke akagwara angina canke akagwara ibi byose bigenda bizibira umubiri w'umuntu, biratuma bigabanuka muri rusangi. Rero ni byiza kuraba ibyiza bya beterave n'akamaro ifitiye umubiri w'umuntu. Aheshi numva namaze kubibabwira, twagiye turabibabwira yuko beterave ari igihingwa kiri mu bwoko bw'ibinyabijumbu canke ubwoko bw'ibinyakuzimu nk'ibirayi n'ibijumbu. Murabizi ko vyamira mu kuzimu. Rero hakabaho n'amoko 3 ya beterave. Aya niyo twari twibagiye kubabwira. Burya beterave ivamwo isukari, hariho beterave ivamwo isukari. Beterave ikoreshwa nk'ubwatsi bw'amatungo y'inka, impene, intama. Hakaba n'ivamwo isukari arico bayihingira, bayirimira. Gusa hakabaho na beterave ihingirwa kuribwa n'abantu.
beterave rero iribwa n'abantu nizi dusanga ku isoko na beterave ihingurwamo isukari na beterave y'ibitungwa iri gutatu ku isi. Rero beterave irinda kanseri ni rero iribwa n'abantu, ikaba ifasha amaso kuraba neza, twabivuze aho hejuru, ifasha umutima gukora neza ndetse igafasha n'imitsi. Ivyo rero no kubifata. Beterave rero ikaba igenewe kuribwa n'abantu, iba ari umutuku. Muca mwumva rero ko beterave rero zose zidasa n'agahama, ariko igenewe kuribwa n'abantu iratukura. Beterave rero iribwa mu buryo butandukanye, uyikozemo umutobe uragenda canke ukayiteka mu bifungurwa ukagenda, uyikozemo salade uragenda, ndetse n'ibibabi vyayo bikaribwa nk'imboga, bakabiteka nk'uko bateka imboga za epinari canke bagateka n'ibindi. Kuki ari ngombwa kurya canke kunywa beterave? Iki kibazo nawe wokimbaza, kuki ari ngombwa kurya canke kunywa beterave? Beterave ni inkomoko y'intungamubiri zikungahaye, twababwiye ko harimo calcium, hakabamwo fer, hakabamwo magnesium, hakabamwo manganese, hakabamwo phosphore, hakabamwo sodium, hakabamwo zinc, hakabamwo cuivre, hakabamwo selenium. Izi rero ni intungamubiri dusanga muri beterave. Umutobe wa beterave habamwo icyo bita monoxide d'azote, ikaba ifasha imitsi kwinjiza umwuka mwiza mu mubiri ariyo oxygene. Rero mu gihe umuntu akora siporo canke akora iyindi myitozo nko gutwara ibintu biremera canke ibiki bituma abira yashu, beterave ikaba ifasha amaso kuraba neza, twabibabwiye aha hejuru. Ibibabi vya beterave iyo biteguwe ku buryo bw'imboga ukabiteka, turabisubiramwo nk'uko bateka dodo canke epinare, canke hakaba harimo na carotenoide z'ingenzi ku maso y'umuntu, kuko mu gihe amaso ahuye n'urumuri rw'ubururu rwera, carotenoide zihita zirinda amaso kwangirika. Iyo amaso y'uruyoya canke umuntu akiri muto canke umuntu akuze amurikiwe n'ikintu, yaba telefone canke ikindi kintu, ukabona imbone ziwe canke amaso yiwe agabanuye ko yareba, ucumenya ko ico kintu cyamaze kubangamira amaso yawe. Rero mu gihe ufungura beterave, ico gihe amaso arakunda gukingirwa cyane, ntushikigwe na zirya ngwara zituma abantu bagenda bambara amarori canke bagafatwa n'iyo ngwara y'uruhumyi, cyane cyane ikunda gufata abantu bageze mu za bukuru. Beterave ifasha ugungano ngogozi, kugogora ni uko kugira kugubwa, mu Kirundi tuvuga kugubwa canke kugogora. Kimwe n'izindi mboga zose, beterave nayo ikaba yiganjemo ya mafibre dukunda kuvuga, si ya mbere wumvise fibre. Zikaba zituma imyanda ifasha gusohoka mu mubiri ku buryo bworoshe cyane. Hehe n'ubugwayi bwa constipation. Constipation ni cya gihe ushobora gufungura ibintu wagenda ku mwanda mutoya bikanka yuko uja kwituma ngo bisohoke. Rero ujya beterave kugira constipation, kuko ingene ugenda ugumigwa ntibikunda, ahubwo beterave igenda ikongerereza. Beterave ikaba ifise umumaro wo gukura uburozi mu mubiri, nka kungene twavuga indimu, ejo hahise twaravuze indimu. Rero na beterave birimwo, ariko indimu twababwiye iyo uriye nyinshi ziragira ingaruka, ariko beterave nta ngaruka igira. Muri beterave rero hakaba habamwo icyo bita betalene, ikaba ifasha mu gukorwa mu gikorwa nako cyo gukura uburozi, nk'ubw'itabi nk'akarorero, ugomba kuriheba, bya bindi bita kafeyine canke ntuze y'itabi mu mubiri, kuko hamwe na betalene
uburozi canke iyindi myanda iza yirundarunda hamwe haba mu mushito canke haba mu mitsi y'umuntu ku buryo bishobora gusohoka vyoroshe mu gihe wakoresheje beterave. Rero beterave ikaba yongera amaraso mu mubiri twabibabwiye. Beterave ikaba ifise akamaro kadasanzwe kanini cyane kuko ikaba ituma hakorwa abasirikare batukura babandi bita globule rouge, kandi ikazana n'umwuka mwiza ahantu hadasanzwe hakorerwa bya bintu birungika ibirere binuka mu muntu zeye hejuru. Iba ari oxygene iba ari nziza iva muri beterave. Beterave rero ikaba igwanya na kanseri. Murumva ikintu cyoza kugwanya kanseri muri iki gihe mu Burundi cyoba gikaze. Uno munsi uzabumva ngo kanseri y'igitere yo mu gitereko, kanseri ya prostate, ukazabumva ngo kanseri yo mu bwonko, kanseri yo mu bitigu mu bihaha, kanseri noneho yo mu bindi bice, mu mano, mu nzara, mu mishatsi. Kanseri iragisivya cyane. Biboneka rero yuko kenshi icyo twagenda duhanurira abantu nuko ibi bintu muri iki gihe tugenda tunwa buri mwanya, tugende twitega yuko mu myaka yindi kanseri yo yizoba ifise umuvuduko urenze, kuko imyanda tugenda dusigirwa canke ibintu bikaze ari byo bita ama-oxydant tugenda dusigirwa n'ibi tugenda dufungura canke tunwa. Utu tuntu twagwiriye tugenda dufungura tunwa tugirane, mwibuke canke mumenye yuko kanseri zo ziraza buke buke uko agahimba kamwe kiyankiriza kubera umubiri twagiye tuwuremereza tuwuha n'ivyo utarukeneye. Muri rusange umubiri ntiwarukeneye ibi bintu byo kunwa cyane, ibi bintu bisosagira, ibi bintu byinshi. Umubiri warukwiye ibifungurwa, muravyumva, ntiwarukwiye ibinyobwa bya danje. Umubiri warukwiye ibifungurwa biri naturere. Nta kintu kiri naturere cyakama uzokwigera usangamwo kanseri. Kanseri igenda izamurwa n'ubuhoma, ibi bintu tugenda tugira vy'amantuze imyambiro tugenda twihereza buri munsi. Ubu ntushobora kumbwira yuko wowe utihereza umwambiro n'umwe mu gihe za furusana, za mirinda, za izi zose ubu buyoga buto za energy. Ugasanga umuntu yama kuri energy buri gihe. Urumva yanditse ko energy icambere na mbere muzogende musome inyuma muri energy kuri kanyobwa ka energy, murabe ibintu muba muri ko murihereza. Ugasanga uno munsi ngo narushe ngo reka niyorohereze, ariko bakakubwira inyuma haranditse yuko energy utashobora kuyinwa ugomba uryame. Unyoye ya kabiri hoho iyo umubiri wawe ukarigwa ushobora no kumara ijoro ryose udasinziriye. None icyo kintu gituma udasinzira wumva wokinwa iminsi yose gute? None mu minsi bace bagupima bagaca basanga noneho kanseri yagufasha. Ega kanseri ntitumwa na energy, ahubwo energy wanyoye nyinshi wararengeje, umubiri wawe warase kubyakira. Umubiri w'umuntu ntabwo ari imashini bashiramo igitoro ngo banweshe amavuta, banweshe n'amazi, banweshe n'iki. Umubiri ukeneye yuko ni munyoye amazi ubunyene ureka amazi agakora, hanyuma ejo ukanwa ako kayoga nyene ka energy. Rero byasaba rero yuko wumva ico kintu. Bakakubwira ngo urumva ngo nshaka kunwa umunyu mwinshi nca ngenda nizimye nwa amazi. Urumva byose biriko bija mu mubiri w'umuntu. Unyoye uri umunyu mwinshi uciza kunwa amazi, vyose bigiye mu mubiri wawe, wa munyu cugaruka ube umunyu, nivyagera mu mubiri wawe y'amazi agaruka abamazi. Ugiye kunwa icayi ushizemwo isukari nyinshi, ugaca uvuga ngo ninayinwa ndaryoherwe, hanyuma nshinja kunwa amazi yagiye kwayo, isukari yagiye kwayo. Iyo igeze mu mubiri wawe ishobora gucigenda direct mu nyama no mu mitsi. Rero vyasaba rero yuko abantu tugenda dushiramwo ubwenge. Mu bigize beterave mwavyumvise ko harimo na glycine, iyo bita betane. Glycine betane ikaba ifise uruhare runini mu kugwanya kanseri
ntibashe kwinjira mu mubiri w'umuntu. Rero beterave ikaba yiganjemo ya potassium. Ibi byunyunyu rero byitwa potassium ni ingenzi mu mubiri w'umuntu kuko ituma habaho imikorere myiza y'imitsi y'umuntu igakora neza, ugira amasiporo ukagira ntukasanga nyene uriyumva kwiyumva. Si ivyo gusa kandi harabamwo n'icyo bita emotion. Emotion abantu bagendana emotion, aho ushobora kuba umenga akantu kose ko guhundagaza, emotion zo kugwaza ibintu by'ibigumbagumba bitagira ahantu bihagaze. Kenshi bigenda bituma umutima wacu wankirika. Emotion zo kumva yuko umwana wawe agiye ku ishuri atameze neza, utamubona hafi yawe. Emotion zo kumva yuko umenga ufise uruhagarara mu mubiri, ari byo bita canke n'ibindi by'amastress niki. Kumenya rero yuko ibi byose beterave irazi gaturisha umubiri wawe bikagenda neza. Beterave rero zikaba zikungahaye kandi muri vitamine C twabibabwiye kuva kare. Menya ko vitamine C ifise umumaro mu kubaka ubudahangagwa bw'abasirikare b'umubiri canke by'umubiri, ubwirinzi bw'umubiri. Muri beterave hakaba harimo n'ico bita collagen ifise umumaro wo kurinda uruhu gusaza, bityo uruhu rugahorana itoto. Rero muri makeya turabona yuko ikiganiro gisa n'ikigomba kirangire, ariko ivyo tubabwira ntivyari biheze. Muri make rero beterave ni igihingwa gifise umumaro ntagereranwa. Biturutse mu ntungamubiri gifise. Beterave ni nziza ku buzima bwa uko wagitegura kose, ikomeza kugira umumaro wuzuye mu mubiri w'umuntu. Ariko canke ji yawo nibwo buryo bwiza bwo kuyikoresha, kuko kuyiteka biragabanya intungamubiri. Vyiza warakwiye kuyitegura nka kujya utegura umutobe, ariko ukawutegurira mu bintu bimeze neza, wogeje wagize hanyuma ukawutegura. Cyane cyane idatetswe ji niyo ifise akamaro gusumba ntuzeye igizene itetswe mu bifungurwa. Iki hariho amayirima amwe agenda, ariko muzoze mukunda ji ya beterave, ariko muri rusangi yikoreshe ibazanire akamaro. Rero nitwiriwe turabatebereza naho tutabahaye umurongo. Nibaza igihe gikurikira tuzobaha umurongo. Nimwibuka kutubaza ibibazo muze muheze mu bitubaze nta ngorane. Mwari kumwe nandi kuri yo Merance. Ikiganiro c'amagara meza kuri twese kigarukiye ngaha. Murakoze, Imana ikomeze ibahezagira mwese. Bye.